mwese bakunzi ba Iwa Top TV. Uno munsi nibidasanzwe kuri Iwa Top TV kubera ko twagendeye kibanza turimo ni muri Eglise Pisima. Benshi barayizi ahi Muyinga, ni eglise nziza cyane, eglise twavuga yuko iriko irubaka imitima ya benshi, eglise iriko irubaka imitima ya benshi ngaha i Muyinga. Murabona rero abantu bariko bararirimba twagendeye muri imwe groupe imwe twabasanze muri Pisima, groupe bita Come to Jesus. Murabona yuko ari korale ibishoboye. Rero icyatumye tubagendera sikindi ndi kugira ngo tuganire mbega iyi groupe Come to Jesus ihari kugira ngo ikore iki, mbega Come to Jesus ni iki, Come to Jesus ikora gute, Come to Jesus ni iki. Byinshi rero barabitubwira. Murabona yuko tubasanze sinzi ko bariko barategura, sinzi ibyo barimwo, turabona ni bakeya mugabo batubwiye yuko ari groupe. Rero uno munsi nibidasanzwe kuri Iwa Top TV. Biki rero icyatumye tugendera abo baririmbyi nuko Iwa Top TV yihaye intumbero igiye kuza irabashikiriza ikiganiro cyo twokwita ikiganiro ndoramana, icyo twita ikiganiro kizoshobora kuza kiraca kuri televiziyo gihimbaza Imana, cyo guhimbaza Imana, ikiganiro kivuga Imana, ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Muzobibona byinshi, nicyo gutuma mbona twagendeye ino groupe babaye abambere, ikare tuganire nabo. Bamwe mu bagize groupe Come to Jesus twabagenda kugira ngo batubwire bimwe mu byo iyi groupe ikora. Byinshi muravyimenyera nabyo nshobora kuvuga, ariko nagenda babwire yuko ari mu ntumbero twihaye. Ikiganiro kibaye ubwa mbere, ariko n'ikiganiro kigiye kuza kiradushikiriza cyangwa kigiye kiza murumviraho ibijanye icyo no kwita ibijanye n'ijambo ry'Imana, ibijanye n'amakorale, ibijanye n'indirimbo. Muzohamenyera byinshi kandi nagenda babwire yuko iki kiganiro kizokubaka imitima ya benshi kandi turavyizeye. Rero turi kumwe na bamwe mu bagize iyo groupe, twidondora duhereye kuwicaye ku ruhande rwacu akatwidondora, maze bagagenda barahana mikro magusha kuwanyuma kugira ngo tubanze tumenyane n'abakunzi ba Iwa Top TV bakarabaraba kugira ngo nabo nyine babamenye. Murakoze, banyitwa Safari Eri, ndumuyobozi wa Come to Jesus. Banyitwa Ndiho Aroni, nkandi pianiste. Banyita Emeladus, ndumuririmbyi. Banyita Sentike Nishimwe, nanje ndumuririmbyi. Banyitwa Sengiyumva Simo, nanje muri Come to Jesus, nkabandi conducteur wi Come to Jesus. Murakoze cyane gose. Reka dusabe telefone microphone muyisubize umuyobozi atubwire mbega iyi groupe kugira ngo muyishinge mwayishinze mwisunze iki kugira ngo ishike kuki. Murakoze, iyi groupe ya Come to Jesus kugira tuyishinge twiyumviriye ku ntambamye ziri mu ntara yacu ya Muyinga ku bijanye no guhimbaza no gutazira Imana, aho usanga hakenye amagroupe yo kwigishanya kuririmba. Niho twaciye tujya hamwe turiyumvira na bamwe tuca tubona ko i Muyinga hoba hakenewe umugwi wo kwigishanya kuririmba mu bijanye no gutazira hamwe no guhimbaza Imana. Murakoze. Yego, mbega n'umugwi wo kwigishanya kuririmba. Yego, reka dusabe ko ari umugwi wo kwigishanya kuririmba. Numvise harimwo ba conducteur, harimwo ba pianiste, harimwo baririmbyi. Mwaje ndibaza mukwiye, nibaze yuko mwaserukiye abandi ngira benshi. Musanzwe muri bangahe? Dusanzwe turi igitigiri kirenga 15.
bon ndumva ko muri benshi kadusabe muducishirize ko n'abanywanyi ba Iwacu Top TV kugira ngo mu byo mukora mubacishirize ko mbega muducurarangire mungere mukore mu magahogo mutazira Imana gatoya kugira ngo twumvirize ibyayo. Yego murakoze. Kumenya Yesu n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha ukomeye 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 n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Ego murakoze cyane gose. Bega twagiye tubabaze uyu mugwi wanyu wubatse gute mbega twabasanze mu ishengero rya Pisima. Bega aha mu ishengero rya Pisima harimwo abarivyo nka muri Pisima bonyene cyangwa harimo n'abakristo basanzwe, uyu mugwi wubatse gute? Murakoze. Uwo mugwi uko wubatse wubatse ku baririmbyi bose bava mu mashengero atandukanye yemera Kristo. Suwa Pisima oya cyangwa suwa irindi shengero oya, n'umugwi ukoraniyemo abaririmbyi bose bakoraniye mu mashengero yemera Yesu Kristo. Ego mbega ngaho ndo ndakubaza mbega ko harukiyemo abaririmbyi bose niriye hangiro umugwi wanyu ushaka kuzoshikako? Intumbero dushaka kuzoshikako, icyambere Yesu Kristo yaravuze ngo mugende mu nyamamaze gushika ku mpera z'isi. Dushaka ko ibikorwa byacu bizoshikira abantu benshi bari mu mihinga itandukanye, kandi dushaka ko gospel y'Imuyinga yotera imbere, hakaba n'imigwi myinshi nk'uko nyene twabibereye akarorero mu ntara ya Muyinga, hakaba n'iyindi migwi yigishanya kuririmba cyangwa se ruanje na adoration ingene bo bikora. Sawa murakoze. Ego murakoze. Tugusabe uduhere microphone conducteur ikibazo tumwibariza. Kuba conducteur musanzwe murongoye kuvuga guforoma cyangwa kwigisha kuririmba igikorare. Mbega wewe biraguhimbara iyo uri kurigisha abandi bantu kuririmba mudasengera mu ishengero rimwe, mutari kumwe mu ishengero rimwe, mbere uvuga ngo urabigisha kugira ngo babitware hanze, kugira ngo bitware mu yandi mashengero kugira ngo baje gukorera, biraguhimbara?
ego je bivanye nuko ino groupe yacu twe nidushingiye ku mashengero ngo uva ngaha na twifujije yuko hani Muyinga hoba groupe yo kwigishanya kuririmba no kuvuga ubutumwa canke yo kuja gusura abagwaye, ntidukora kuririmba gusa, hari igihe bishika tukifatanya n'abandi tukaja kuraba abari mu bitaro canke hagati yacu muri twebwe hagize nk'ugira ikibazo tukamugerako. Kandi nanje birampimbara cyane yo mbonye nk'abandi baje bavuye mu yandi amashengero bakaza kwifatanya natwe, ntacyo bidutwaye. Ego nagenda kubaze ikindi kibazo, nibaza yuko kucerekeza kuri president wanyu mugabo, nibaza yuko nawe ukiza mbega uko mwicaye ngaha mwese murabo mwishengero rimwe. Oya, harabo dufise bari muri Hope Church, abandi muri Vivante. Ego no ngaha barimwo nabo muri Baptiste ngaha hepfo mu Gasengero ucubabona ku mahoro. Ego murakoze cyane gose conducteur, dufashe uturicishirize ko kugira ngo abantu bose ubereke yuko ibikorwa ubikora ubishoboye kandi ko no guhimbaza Imana yuko ubishoboye. Mu bibaho byose ntaco canandukanya nawe, mu bibaho byose ntaco canandukanya nawe, ndanyuzwe kuko ngufise ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akashigikira, ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose, ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose. Urakoze cyane gose, urakoze cyane gose. Ama nagira ngo nerekeze ikibazo kuri bagenzi banyu mumera bagenzi banyu mikrofone bari kuyo nyene, ndafise ikibazo cyaka kumubaza. Kenshi hari abantu kenshi usanga barakijijwe, kenshi ubwo ugasanga bagenzi babo bariko barabinuba nk'ukumengo agakiza nako umuntu umwe, nk'ukumengo hariho ishengero uja gusengeramwo bikemerwa ko ukijijwe n'irindi. Mbega birakorohera iyo wicaranye na bene data mugasangira igikorwa kimwe mufise ihangiro rimwe, birakorohera iyo wicaranye na bene data bo mu yandi mashengero? Yego cyane, biranyorohera cyane. Mbega wiyumva gute, wisanzura gute? Bon, turi kumwe ndisanzura cyane gose kuko mba ndi mu murimo numva ko nishimiye, kandi n'abagenzi tudasangiye umurimo biranyohera cyane kuko bica bituma ngerageza kubereka ikintu nagiyemo ko nakigiyemo ndagikunda, nkagerageza kubibajanamo nabo. Yego mera mikrofone mugenzi aho. Ikibazo ni cakindi nyene, nkawe nk'umuririmbyi kandi atavyorosha bavuga ati je kwijwi ryanje ndiyemera, nta mpamvu yo kujya kurondera abandi bantu dufashanya. Ndumva mengo noririmbira korale yiwanje yo mwishengero kandi bikaba bikwiye. Mbega nawe birakorera kwisanzura mu guhifatanya n'abandi? Ego murakoze cyane, je biranyirohera gose kuko burya iyo umuntu ari wenyene ntashobora gutera imbere canke se ngo agira hashika, kuko burya
umutwe umwe wibwira gusara ntiwibwira nta nama nziza wiha mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero iyo mfatikanyije n'abagenzi banje yaba uvuye mu rushengero rutandukanye yabo turirimbana canke se dusengana banumva atakibazo bitwaye kuko burya ni byiza cyane twungurana inama twungurana ibitekerezo byiza tugezanya kure aho wenyine udashobora kwigeza mu majambo make. Murakoze musubize microphone nyakubahwa perezida basanzwe barongoye hama ko perezida sinzi urabigenza gute ariko twagira dusabe kandi musubire muducishirize ko akaririmbo kamwe kugira ngo twandanye turyoherwa kandi badanye duheza ko nabonye ko ari ibintu biryoshye cyane gose. Murakoze. Amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare amamara 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 amamara wamamare amamara wamamare. Ego cyane gose murakoze ariko nagira ngo musubize microphone perezida wanyu kugira ngo ndamubaze ikibazo gikurikira. Mbega iyi groupe yanyu cyangwa se iyi korari murumva yuko muri mu mashengero atandukanye, mbega ihangiro nirihe? Ihangiro mushaka kuzoshika ko nirihe mu misi mvuga yuko mu misi iza cankwe ejo cankwe yegeje ni irihe hangiro mwihaye kugira ngo muzoshikeko? Murakoze cyane. Ibikorwa ni byinshi cyane dufise byo gukora byinshi cyane gose. Imana idufashije dushaka kugera kure hashoboka. Nko kuri Pasika twarateguye konsere turiko turategura kandi kabisa zoba ari konsere nziza cyane gose. Dufise ama invitation mu mashengero atandukanye, Hope Church, Pisima na za Vivante, dufise ama invitation. Urumva ko ibyo gukora ari byinshi cyane gose. Murakoze. Uvuze yuko mufise ama invitation mugabo uravuze kandi yuko ukomeje gukira kivuga yuko mufise igikorane ku Pasika. Mbega ayo ma invitation mufise najyari kugira ngo abantu bariko barabakurikirana kugira ngo bazomenye aho baza gukurikiranira ubutumwa bwanyu? Murakoze. Dufise invitation ya mbere yo muri Hope Church yo muri Vivante iyi dimanche nyene yiyindu turiko turajamwo. Ni karibu cyane, Imana izoduhana umugisha. Turafise n'indi invitation
yo muri pisma nyene yo guhera ro 24 z'uku kwezi nyene naho nyene murahawe ikaze. Turafise n'indi invitation yo muri Hope Church mu ntango z'ukwa kane. Yego naho nyene murahawe ikaze murakoze. Mbega ayo ma invitation yose numvishije, mbega nta namwe bashobora kubabuza gukora ibikorwa byo muri eglise musanzwe muvamo? Kubera mu kuja gukora kino gikorwa cha Come to Jesus, turabanza gusaba impusha mu mashengero tuba tuvuyemo, kandi bitagoranye ntawe dusangije igikorwa muri Come to Jesus bigera babuze uruhusha kwishengera avamwo, kubera barabitahuye cyane abayobozi b'amashengero yacu. Reka ndagusabe umpere microphone conducteur nawe tumubaze. Nyakubahwa conducteur, musanzwe mujejwe kwigisha indirimbo muri no groupe, nawe ndikibazo ncakindi nyene, mbega kuko hari gihe abantu usanga bagendana mugabo ihangiro atari rimwe, mbega nka wewe nko uri mu bantu bajejwe kwigisha indirimbo, niriye hangiro ushaka kuzobashikanako mu kubigisha indirimbo, niri hangiro ushaka kuzobashikanako? Cambere kimwe ngira abo turi kumwe ndabibabwira keshi, ushaka kugira aho ugeze mu bijanye no kuririmba, cambere banza kubikunda uri umuririmbyi. Indi hangiro nayo nuko natwe twifuza hamwe tutoba tukiri ngaho muyinga, ko hagati yacu mubo tuvyereka ibyo kuririmba hovamo uzodusubira kwera, urazi ko ubuzima buguma buhinduka, no musi turi ngaha icyo tuzoba turi ahandi. Yego ndibaza ko nabo dufatanije keshi tubibereka ati bigisha kuririmba uku bagenda uku, kandi baza benshi bama babikora neza. Simpaka muri kondigiteri gahunda yose abari we keshi ubuyifise, hagati yacu havamo n'abandi bakigisha indirimbo. Yego ama ikindi trose igikorwa twimirije cyo kuja kuramutsa abantu bari mu bitaro, bazi ko keshi abari abantu batagimurirwa, benshi babuze n'udusabone. Keshi nama nabivuze nituva kuririmba gusa, hari indi mirimo dukora canke byashitse tukaronka amahera tukaja no kuraba nk'umuntu inzu yaguyeho tukamufasha kumwubakira. Yego ngira ni ivyo bikorwa byinshi keshi dushira imbere. Yego abo ego ndagusabe usubirize microphone. Ikibazo ndagira bazi ndakinda cerekeze kuri preza wanyu. Hari ikibazo avuze kenshi mukunda kugira, kenshi iyo mwifuza gukora ibikorwa kugira ngo muje kwigisha ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo, kenshi murahura n'intambamyi z'abakozi b'Imana, kenshi badatahura yuko ibyo murimwo mushobora kuba mugiye kugura izindi shengero cankwe mugiye gusamura ama eglise. Mbega kuri ico nyene muramaze kubiganira n'abayoboye amashengero kugira ngo bashobore kubatahura? Murakoze. Yego izo ntambamyi turahura nazo kandi zaratugoye cyane gose, ariko hamwe n'Imana yaragiye twaragerageje kubibumvisha, bamwe bariko barabitahura, abapasteri bamwe nubwo mu ntango byaratugoye cyane gose, tugira dufonda amashengero tugira iki, ariko twebwe twaraberetse ko atari yo ntumbero yacu. Ego murakoze. Yego hama ikindi kibazo nibaze ko nawe wobukizi, mbega iyo mugeze kuja gufasha abagowe, conducteur aravuze yuko kenshi mugenda kubakira abantu inzu bazaguyeko, cyangwa mugenda kuraba abantu mu bitaro batagira kibaraba mukabashira udusabune, uburyo mubukura?
aho uburyo tubukura twebwe hagati muri twebwe turafise ingene dutanga cotisation par semaine, turatanga cotisation burindwi turatanga cotisation. Ego niho uburyo buva. Ego murakoze cyane gose. Hama ku kindi kibazo kijanye mbega iyo mugize amakoncert murarihisha cyangwa? Oya ntiturihisha. Ego. Byose abinjira bose ni ku buntu. Ego ni ku buntu. Ikindi kibazo nashaka kubaza, kenshi abaririmbyi barakunze gutera imbere. Ego. Kenshi mugabo tukabona niyo bateye imbere mu kuririmba, mbega ni kihe kintu gituma ico kibazo? Ndashaka yuko umwe wese afata microphone akakinyishura kubera bose kirabaraba. Ni iyihe ntambamye muhura nayo kenshi abaririmbyi bagiye gutera imbere mu bijanye n'indirimbo z'Imana cyangwa mu guhimbaza Imana? Kenshi ugasanga bariko bararirimba abantu bagahezerwa mu ishengero, abantu bakumva bagiye mu mwuka, bamwe bakaririmba gafata mikrofone bakarongora, ukabona batanguye mbere, bamwe bagafukama bakihana, mugabo mu nyuma ukazosanga basubiye inyuma, impano yabo yicaye. Biva kuki? Murakoze. Nje ico nibaza vyoba bivako no gukunda ama6. Arabaririmbye usanga bakunda ama6 cyane gose. Iyo rero ukunze ama6 uri umuririmbyi, hari igihe Imana ikigushira hasi ikakwaka amavuta, nico gituma usanga byagabanutse. Ego. Reka microphone tuyisimbisha ku mupianiste kuba nawe nyene ico kibazo kiramuraba. Benshi mu baririmbyi cyangwa abapianiste kenshi bagiye gutera imbere, kenshi usanga bamanutse. Biva kuki? Ico bivako nk'ico president wacu yavuze, no gukunda ama6, no gukunda ama6, no gukunda ko ubonwa n'abantu aho gukunda kubonwa n'Imana no gukora umurimo wayo. Heza fande mu microphone mugenza. Kanongera akantu kenshi ko bakobwa hoho iyo bigihageze bica birenga kubera n'ubwibone buca buza. Tubwire. Icambere novuga burya ku bakobwa, ndavuga ku bakobwa twebwe, simvuga ku bahungu. Ku bakobwa usanga hari ukuntu baguma bishitse akabona ko azwi cyane nko mu karere arimwo, cyangwa se nkano dufate nkani Muyinga, bishitse jewe nkamenyekana, buri muntu akavuga ati nakarazi kuririmba, arazi kuririmba. Burya ikintu cose ugifashanya n'abandi, umuntu agenda yunguka duke duke ku bandi nkuko nari nabivuze. Bishitse rero ugasanga ndabizi cyane, jamwe ibintu byo kwirarira, novuga kwirata, niko no byita kwirata, kabona niwe ashoboye, niwe akomeye, niwe wenyene gusa nta wundi, ku buryo yoba yakoze agakosa gato bamukosora akumva ntashobora kumva kuko abona ko ari wakomeye. Nico kenshi usanga kitwonona mu mutwe. Ngenda ndiko ndavuga ati nije nkomeye, nije nshoboye, naka ntashobora kumpa conseil, cyangwa se conducteur wacu yanyigishije ntashobora kumpa conseil. Ugasanga ico conyene gusa nico gituma abantu b'abakobwa cyangwa se b'abaririmbyi bose muri rusange badatera imbere, kubera ca kintu cyo kuvuga ati sinshobora kumviriza conseil ya naka, sinshobora kumviriza impanuro ziva handi hantu canke se hanze, ati sinshobora umva ku mutwe wanje nije jenyene nta wundi muntu. Murakoze. Ikibazo cyakindi nyine tukibandanya kugira ngo nawe twishure tubwire ati mbega ni iki gituma kenshi basubira inyuma mu bijanye no kuririmba. Murakoze. Hama ikintu gituma abakobwa kenshi dusubira inyuma canke n'abahungu tuba turi muri groupe imwe dufatanije umurimo w'Imana, kenshi
ni nk'ivy'uyu mugenzi wanje avuze habamo ibintu vyo kwirata ugasanga umuntu wese aguma yumva ko ari we ashoboye wenyene abuze ko atakintu na kimwe cokoreka. Ego nivyo bintu vya mbere bituma umuntu asubira inyuma mu murimo w'Imana. Ikindi kintu gituma umuntu asubira inyuma mu bintu vy'Imana kuririmba, tuvuge nk'uko unye habaye nk'amakoncert uri umuntu wiyemera uzi ko uzi kuririmba, ushaka kuvuga ati batampaye amahera sinshobora kugenda kuririmba. Ivyo biri mu bintu vya mbere bituma umuntu asubira inyuma, kuko ayo mahera atabonetse arumva yuko adashobora guhagarara imbere akora umurimo w'Imana kandi aba ariko aramamaza agakiza k'Imana. Mu bintu rero bituma dusubira inyuma ni nk'ivyo. Murakoze. Murakoze namwe mpera microphone conducteur. Conducteur, ikibazo kigeze wawe benshi bamaze kumva byinshi bituma basubira inyuma, ariko ndashaka nawe utubwire mbega conducteur, niko byari bikwiye kumera yuko umuntu yageze ku rundi rwego mu bijanye no kuririmbira Imana cyangwa no kuririmbira abandi cyangwa kuyobora abandi, niko byari bikwiye kumera? Ibyo bishuye ibyo bishuye bavuze n'ibyo n'abaciriyemo gato navuze byinshi ku byo bavuze. Twemwe no groupe yacu ntabyo kuvuga ngo je ndazi kuririmba cyane gusumba abandi. Tu nyene hari umuntu aririmba ukumva nari karajana na piano, urumva aririmba amakontreta. Iyo bigenze nk'uko niduca tuvuga ngo cyangwa tumutwenge baramwereka uko bigenda. Ikindi naco gisubiza nyene abaririmbyi babivuze ko no kwishira hejuru, kwerekana ko uri hejuru y'abandi hamwe. Basi nje nk'ubu noca nsiba ngo ndi conducteur, ugaca usanga amenga nshatse kwerekana yuko biza kugenda nabi, ariko suko twomeze. Kenshi nko mu mashengero tuba turimo nkanje nanga ibintu byo guharaza abandi. Nk'ubu je ndi conducteur, dufate twagize concert canke twasohotse mu biteramo, ari je buri gihe ngaragara, ari je fata gahunda, je ibyo ndavyanka. Iyo mbona umunsi bishitse nkage tugasohoka, iyo mbona umunsi ari je ndirimbye, ako dusha turaba nk'iyindi ndwi tugiye nk'ahandi tugaha abandi. Ego twe nibaze hagati yacu katawishira hejuru ngo ndabizi, twe turigishanya. Yego murakoze cyane gose. Reka dusabe mudusubirize microphone. Oya ariko banze kumye microphone gatoya. Wabuze kuri conducteur mugabo, ndashaka udufashe kuyobora mu ndirimbo imwe gusa aba baririmbyi bawe usanzwe wigisha kuririmba. Ubundi umutsinzi, ubundi umutsinzi, ubundi umutsinzi, ubundi umutsinzi, ubundi umutsinzi, naratsindishirijwe, ubundi umutsinzi, naratsindishirijwe, ubundi umutsinzi, naratsindishirijwe, ubundi umutsinzi. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatora. Sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe, ubundi
waratsinze kuko wankoranije ukama ubugingo ubundi mwana wawe siminya waratsinze kuko wankoranije ukama ubugingo wampaye amahoro wampaye ibyishimo ubundi umutsinzi yampaye amahoro yampaye ibyishimo ubundi umutsinzi tsindishirijwe ubundi umutsinzi tsindishirijwe ubundi umutsinzi. Ego murakoze cyane gose ndagira nsaba munsubirize microphone president wanyu. Nyakubahwa perezida turajije kuba byinshi muri iyi groupe yanyu kandi byiza kandi ndumva yuko munashoboye nibaza yuko wewe urongoye eglise imwe aha mu gisagara ca Muyinga cankwe ahandi hantu nibaza yuko ushobora kubitiza mbega umuntu kubitiza bakeneye mu gikorane biroroshe. Ego biroroshe cyane uduha invitation ukatuinvita kabisa turakwitaba. Nta gisabwa na kimwe umuntu abikozeko. Oya nta gisabwa niyo invitation gusa. Ego hama muravuze ko tagisabwa na kimwe kenshi cyabumva yuko nta gisabwa na kimwe nanje ndabakeneye no munsi mfise igikorane ndabakeneye shaka ko baronka itike cyangwa iki aho mujyama nibiki murimenya. Iyo bigenze uko mukadutumira aha mu gisagara cya Muyinga ibyitike kweri ntitugorana ariko ari kure y'igisagara muraturosa tike yego no kudufungurira no kuturyamika. Yego hama twarangiza kino kiganiro tutumvishije ijwi ry'umukobwa umwe perezida mpera microphone umwe mu bakobwa bawe kugira ngo nawe yikore mugabo twumvirize muranamufasha kandi baranagufasha. Maboko yawe mwami kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera Yesu ujya uhora uyinyibutsa shikamiza mu maboko yawe mwami kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera mwami ujya uhora uyinyibutsa shikamiza mwami shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera mwami ujya uhora uyinyibutsa shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera mwami ujya uhora uyinyibutsa shikamiza mu maboko yawe Yesu kugira ngo ntazateshuka imirimo uhora unkorera mwami
murakoze cyane gose hama nagira ngo bagusubize microphone kuko ibibazo byinshi tubibaza president ko kenshi wari wazi ibigize no kurana kungene itunganije hama yakwa president intambamye mukunda guhura nazo mwakino gikorwa nubwo nyinshi mwagiye muzi cakoma yange ariko ndashaka utubwire intambamye muhura nazo nico usaba. Murakoze intambamye dukunda guhura nazo ni ku bintu bijyanye n'ama-instrument turakunda kugira intambamyi y'ibicurarangisho hamwe n'abacuraranzi icyo twosaba abaza kudushigikira kubera ni igikorwa ariko kirakeneye n'uburyo nk'uko tugiye mu bitaro turakenera uburyo tukeneye gukora konseri turakenera uburyo turonse umuntu cyangwa abantu boza baradufasha byoba byiza cyane gose. Murakoze. Ego hama imbere yuko turangiza nashaka turangize nimba hari uyundi ariko arabikurikirana aremerewe mbega kugana umugwanyi kugira ngo yinjire ya mwishenge rya yose avuyemwo ryemera Kristo. Ego aremerewe. Ego murakoze cyane gose reka turangize tubashimira ariko turangize tubasaba musubire muririmbe kugira ngo abakunze ba iwacu bako baraba muno mwanya kugira ngo nabo biyumve kugira ngo bumve ko bashobora kuzobagana ejo cankwe ejo. Imigambi yawe kuri njari myiza kuko imigambi yawe Yesu kuri njari myiza kuko imigambi yawe yo kuri njari myiza kuko imigambi yawe kuri njari myiza kuko imigambi yawe kuri njari myiza zakomeza mwizere kuko utayobya zakomeza mwizere kuko utayobya kuko imigambi yawe kuri njari myiza kuko imigambi yawe kuri njari myiza zakomeza mwizere kuko utayobya zakomeza mwizere kuko utabesha kuko imigambi yawe yego kuri njari myiza kuko imigambi yawe kuri njari myiza zakomeza
zako meza mwizere kuko utayobya zako meza mwizere kuko utabesha. Bon, hari mbere ko turangiza nabitse ko turangije ariko hari ikibazo kimwe nari nsimbye kandi aco kibazo c'ingenzi conducteur ndashaka iyo tunashegetse kuri wewe mbega nta ndirimbo musanzwe mufise ziwanyu zanditse cyangwa zimaze gusohoka? Ego indirimbo niturazi abari bazikompoje siho bakiri barafatiriwe rero hagati yacu ntiyaravamo ubundi umuntu akompoza indirimbo ariko ndibaza Imana nta kinanira nta minsi myinshi isigaje natwe tutarondeye indirimbo yacu. Ego murakoze cyane rwose kansabe microphone muyihe president turangiza. President reka turangize tubashimira ku kiganiro muduhaye. Murakoze cyane namwe turabashimiye cyane Imana ibaha umugisha. Dushimiye uburyo mutuganirije, dushimye n'ingene mwitanze. Imana ibaha umugisha cyane gose. Nshimiye n'abaririmbyi dufatanyije igikorwa nabo Imana ibahezagire. Ego murakoze cyane. Mpaye na karibu umuntu wese yifuza kuza kwifatanya natwe, imiryango iruguruye kabisa n'amahoro yose. Imana ibaha umugisha. Amen. Ego natwe tubangije tubashimira ko mwemeye kutwakira no kutuganiriza kuduha kino kiganiro. Nongera nshimira n'abariko barakurikirana kino kiganiro ndababwira ati Imana ibahezagire, abanezerewe abahezagiwe Imana ibahezagire kuko namwe mwashoboye kuduhezagira namwe ndavuze ati Imana ibahezagire cyane gose. Amen. Ego ndabashimira kandi cyane gose murakoze. Amen. Amen.